Mesdames, Messieurs, auditeurs, auditrices de notre chaîne Pisco Entertainment, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend naho umvirije kino kiganiro twabateguriye. Kuri mikro ni Piscologue Audace nije nabateguriye kino kiganiro. Uyu munsi dufise umutumire, dufise amakuru y'umuririmbyi adasanzwe, umuririmbyi w'umurundi yashoboye kumenyekana ahantu hatandukanye. Ngira ngo novuga nk'abari mu Rwanda benshi baramuzi, abari muri Congo, abari muri Tanzania, abari mu Buganda, abari muri Kenya, abari muri East Africa muri rusangi, ndibaza bose baramuzi, barazi amateka yiwe. Umuririmbyi nawe si uwundi, ni umuririmbyi yitwa abavyeyi biwe bamwise Nzeyimana Toma. Lakini amaze kuja mu gakino yamenyekanye ku izina rya Mukombozi. Mukombozi ariko hari uwundi yamutaziye izina, uwo nawe si uwundi ni Antivirus Divine. Divine nawe akaba yamutaziriye Papa Antivirus. Divine Antivirus n'umwana wiwe, ngira ngo amaze kuvyemera ko yoshobora kuba kuri ino si yacu, ngira ngo niho yaciye amutazira amugira umuvyeyi. Kuri mikro nkuko nari nababwiye ni Piscologue, ishene yacu yitwa Pisco Entertainment and Media, irabashikiriza amakuru atandukanye muri rusangi. Rero uyu munsi nkuko mpejeje kubibabwira, twabateguriye amakuru y'umuririmbyi yitwa Mukombozi. Mukombozi ninde? Mukubandanya, umuntu ataragira subscribe kuri no chaîne yacu ya Pisco Entertainment and Media asabwe kugira subscribe. Nimba waba waragize subscribe naho utarafyonda kukazogera, fyonda kukazogera, uce ufyonda kuri all notification canke toute notification kugira ngo uzohore ubona ibiganiro tuzoba twabateguriye kuri no chaîne yacu ya Pisco Entertainment. Reka tumira amate mukanya tubabwire Mukombozi ninde. Ndasubiye kubaramutsa nkuko twayidoreje kubibabwira. Uyu munsi ni ikiganiro ku muririmbyi yitwa Mukombozi. Avuze ati Mukombozi ninde? Mukombozi yatanguye agakino ryari? Mukombozi uyu munsi ari mu biki? Mukombozi ni umwe mu baririmbyi bamenyekanye mu myaka ishize, mu myaka iheze, ni ukuvuga nko mu myaka yo mu 2009, 2010. Mukombozi yari umuririmbyi ariko aravugwa cane, kugeza n'uno munsi akaba ari umuririmbyi akora ibikorwa bikomeye cane mu muziki. Ugiye kumvira amajambo avuga urumva yuko ari umuntu yandika umuziki abanje kuwiyumvira, atari bya bindi usanga nk'umuntu agenda muri studio atateguye umuziki wiwe. Ariko kuri Mukombozi suko bimeze. Uhaye wumviriza ibyo aririmba, ubutumwa atanga, urumva ko ari umuririmbyi abishoboye kandi afise ivyiyumviro vyiza kandi vyinshi. Muri make umwanditsi w'indirimbo, yandika neza cane. Mukombozi yatanguye umuziki ryari? Mukombozi ni umwe mu bantu batanguye umuziki bakiri bato. Ni umuririmbyi w'umurundi yatanguye umuziki akiri muto cane, afise imyaka 7 nkuko abivuga, aho yaririmbaga indirimbo za Bob Marley, indirimbo za Lucky Dube, indirimbo za Christophe Matata. Mu 2009 yasohoye indirimbo yiwe ya mbere, indirimbo yitwa Zawadi ya Mwaka. Yahesheje donc yamuhaye
yamuhaye ijambo niko nobivuga kandi yarayironkeye ko n'agashimwe ku muririmbyi mwiza w'umwaka mu Burundi. Mukombozi yatanguye urugendo rwiwe rw'umuziki ageze i Bujumbura nk'uko nawe nyene abivuga ukuntu yashitse i Bujumbura. Rwari urugendo rutoroshe na gato kuva iyo avuka mu ntara ya Makamba. Biravugwa yuko Mukombozi yagiye i Bujumbura asabye na lifti, atari ukuvuga ati yagiye nk'ugiye gukora akazi, ariko urugendo rwiwe novuga ko rwagenze neza kuko ageze i Bujumbura yarayego ntawubura ingorane, nk'uko yigeze kuvuga ati yarigeze gukubitwa inembo yagiye kurorera igiteramo, kurorera umuririmbyi yitwa Dogo A yari agezweho ico gihe. Ico gihe ngira ngo niho yari agishika i Bujumbura, ariko yagumanye ishaka kuko yari umufana mugabo yari umufana afise intumbero, kandi yari novuga ko yari afise iyo ngabire yo kuririmba, ntabwo yari n'umufana gusa. Mukombozi ageze i Bujumbura yarashimiye abantu benshi bamufashije muri urwo rugendo, harimwo umushingantahe Dave yamuhaye amafaranga yo gusohora indirimbo yiwe ya mbere Zawadi ya Mwaka. Yayikoze afashijwe n'abantu batandukanye barimwo nka Uncle Crazy ngira muramwibuka. Ku bantu bari muri generation 80 ngira ngo muramwibuka Mukombozi. Akaba yafashijwe uwundi yoba yaramufashije ni DJ Daddy, yamutunganirije iyo ndirimbo, ndetse na Big Fizzo uno munsi, kera yitwa Big Farious. Aba generation z'ubu ntibazi ko ngira ngo yoba yitwa Farious. Mvuze Farious hariho benshi badashobora kumenya uwo ari we. Ni Big Fizzo niwe yamwemereye gukorana nawe indirimbo ata amafaranga amusavye. Yashimiye kandi n'umuririmbyi yitwa T-Max yamuhaye uburaro mu gihe yari i Bujumbura, ndetse na Pasiteri Bagenzi n'ikindi yamufashije mu bijanye no kubika indirimbo ziwe ku rubuga rwa YouTube. Mukombozi uyu munsi ninde? Mukombozi ni umwe mu baririmbyi bifuza iterambere kugwaruka bw'uno munsi, akaba ariko aranategura, akaba ari no mu biyamamaza uno munsi bariko barahiganirwa ikibanza intebe y'ubushingamateka mu matora azoba mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi akaba ariko ariyamamaza ku giti ciwe, akavuga ati intumbero yiwe ico yifuza gushikako nuko abajene donc yoserukira ugwaruka, ivyiyumviro vy'ugwaruka bikashigikirwa. Nk'uko Mukombozi ari mu bitoza mu bashingamateka, ariko we azokwitoza adaserukiye umugambwe, akazokwitoza ku gatwe kiwe, ku giti ciwe. Aravuga ati udatoye Mukombozi nukuri si ikibazo nugutera Mukombozi ikibazo. Aho kantu karakomeye. Udatoye Mukombozi si ikibazo nugutera Mukombozi ikibazo. Urumva bisigura ko umutore canke ureke, ariko ntutere ikibazo. Aravuga ati nko ku ikarata y'amatora ari nimero ya 26, aravuga ati udatoye nimero 26 nukuri si ikibazo nugutera nimero 26 ikibazo.
iryo ni ijambo rikomeye cyane nk'uko na son excellence Evariste Ndayishimiye yashoboye kumushimira, yarashimiye umwe mu bitoza ku majambo meza yateguye mu ndirimbo yiwe, ariko arahanura mu bisanzwe twavuga yuko ari umuririmbyi ashaka ubumwe hagati y'abarundi bose ataravye uyu canke ngo arabe uriya. Ikiganiro cacu reka tukigarukirize ngaha, tuzosubira mu misi iri imbere, tuzobandanya tubaronderera amakuru ajanye n'abaririmbyi bacu, tubabwira uko vyifashe muri industry ya hano iwacu. Je mwari kumwe ni psychologue, chaîne yacu yitwa Pisco Entertainment. Nasaba ku bantu mutaragira subscribe, mufyonde kuri subscribe, mufyonde no ku gakengeri, hama mufyonde kuri all canke kuri tout. Hariho nabo baba baramaze kuba abone, baba baramaze gufyonda kuri subscribe, fyonda ku gakengeri, urabona ahantu handitse all canke tout notification, kugira ngo notification zacu zizohore zibashikira mu gihe zoba dushizeko ikiganiro gishasha, muzobe mu bambere mu kukibona. Rero ndabakengurukiye cyane, mugiraho muba mwubahwe, Imana ize ibarinde, mubandanye mugubwa neza. Ndabibutsa ko abamaze kugira subscribe kuri no chaîne ya Pisco Entertainment and Media muri abagaciro nk'uko namye ndabivuga, ndabakurira inkofero. Hasta la victoria siempre.